burya iyo ukunda ikintu nta kintu nakimwe coza kiguca intege. Ya ego abantu baravuga cyane gose igihe twaguma durekure save the date harabayemwo amafoto agaragara ndikunda propose nera yari amafoto muri scene ariko nyene urabizi nka twebwe promotion hari ukuntu dukira inzira akazi kacu yaragiye amafoto batangura kuya postinga nkaje nkiyabona avuga ati karabaye impungu wacu yego ubijya nivyo abantu nyene baravuze satavuga waye abantu nyene ba critique ibintu batazi bavuga ibintu batazi urumva kuko je sinigeze ndabipostinga yaba kuri stati yanje cyangwa izindi social media zanje nta na hamwe nigeze ndabipostinga urumva muga twari ba promote bayo postinga tugaca twinumira rero bamwe agatanga kritika sinzi ngo umuhungu arihevye biki abahungu biki gihe sometimes bagera twega rundi mwe nkavuga ati abantu vraiment baragoye hageze n'umwanya umuryango urahaguruka kuko umuryango ntavyoroze bamubwira bro ibintu byabaye seriye ngo murongo utatubwiye ndabwira ati none je nurongo gute mugo mutabizi ambwira ni filme yitwa Save the Date hari abavyemeye hari abatavyemeye ariko kuri jewe narabikunze cyane kuko naciye mbona akazi kacu koshika kure. Filme ndundi ni filme yigisha ni filme irera ni filme iyo ushatse gutanga message igera kure ni filme izimurura batakaye cyangwa ikanatakaza bivanye n'umwanditsi ukuntu aba yanditse. Rero kuri ivyo ntibanegrije filme ndundi. Filme ndundi igeze ku ntambwe iteye ubwoba ku buryo ushobora gutunga umuryango ugatunga n'abagukomoka go bose. Ubwo rero majambo make nyamba wiyumvamwe impano gerageza ukuze yo mpano yawe wegera abagukuriye kuko twebwe turacyakenye abakinyi. Burya kamera imeze nk'irozi jeje ngenda shaka kuba mfise script nako nkina kenshi ndashaka kuba mfise script mu mutwe bakije kamera bakambwira action kavuga mbega naguhera nkatangwa kuzunga amaso urumva kwera gusa kamera mugo bakuye kamera naca ndayikubita nka hip hop cyambwira nufise cyo kibazo rero kamera imeze nk'inko yari giye bayigutunze kuguca amaso aguma hutwa umenga uraba muri kamera. Reka nakubwiza ukuri je ndafise ma réseaux sociaux ariko réseaux sociaux zanje sindazikoresha cyane gose ahubwo nitakazi kanje gose mbwa commentaire ndazisoma kandi commentaire mbi zamaho none wuri umuntu nyabake abantu bose bo gukunda urinde uri marayika uri imana. Hello family, nizere ko meze neza nizere ko mwese aho mwerere meze neza cyane gose agatsina ya Gatech TV muri kumwe nanje Iran Komdabe utaragira subscribe nyaragase ugire subscribe kugira ngo tubashe kubaka umuryango munini umuryango mugari nkuko bisanzwe. Rero murabizi iyonje simba ndije nyene mba ndi kumwe n'umutumire mwiza cyane no saronse ibogari ndibaza murabona kuri kamera agwatwenga by the way ndakubwira ikintu manje akunda kuraba amafi banza ramutse akonzo ya Gatech iyo nkuru ndayibanda munyu. Hello bakunzi ba Gatech mumeze neza? Okay, welcome iwacu ni wacu amarene ko ndavuga ati mama wanje akunda filme ukina ari gihe arambwira yu muhungu mana yacu nonga tene mama iya utari umugore umuhungu wabanyana ko byasiri urabimubwira oh my god none gashaho umuntu avuga ati ujya muhungu genda ndamuroba gose oya yari gari gukunda umuntu ko gusa umufano ukunda ibikorwa vyiwe atabirenze kashareka kuko nagoma avuga jewe Chris gusumeze bien yo ndashumuye iteka kabisa ndabona umeze neza uraberewe by the way. Okay, thank you so much. Hari ikintu twariko turavugira inyuma ya kamera ariko reka ndagikubaza urafise umubest mu besto oya na besto mfise kweli umukunzi wanje ni besto wanje uko nibaza urasi umukunzi none ubura umukunzi birashika kaje na office urabesha none no beshirika imbere ya kamera je kana kubwiza ukuri ndabizi neza umuntu ashobora kuba single yabishatse ariko hapana wewe ndavyanse tuzo turavuga ishuri none ngo rero jewe sinemerewe kuba single je ndavyemerewe n'imbere y'Imana n'abantu. Okay, no bufisi yahe defo maka wowe ugize ikigiye cyo. No, hari ukuntu umuntu ashaka kwiha akavuga ati jewe muri kino gihe sishaka kugira umukunzi. Nzomugira mu minsi iri imbere ariko muri kino gihe. Okay, basi twibiri banga. Iyo projet wowe ufisi yo kubuza ntugira umukunzi. Projet no afisi. Ayo reka kwesha.
karagaciye bwo ni Chris tuzi amafilme menshi agiye atandukanye amafilme twena turamubona hirya no hino ariko avant iko tugaruka kuri amafilme turakeneye kumenya Chris ataraza mu bintu vya filme yarameze gute. Okay. Chris ataraza mu bintu vya filme hari umuntu asanzwe nk'abandi niko novuga nayo mbayeho nk'abandi tu ukuntu nyine abantu bose babayeho. Warakunda filme kuva kera canke n'ibintu vyaje dingue? No, kuva kera yari ibintu niyumvamo kuva kera kuko je natanguye repetition ibintu vyerekeye filme nkiri umwana muto ndibuka natanguye nafise hafi nk'imyaka 10 natanguye nk'ibintu ibintu bitwa makarashika ndadugana navyo ndabandanya kuva ico gihe ndibuka neza na neza yari hafi ma 2009 kugeza 2022 nduma repetition gusa nyuma ya 2022 none natanguye kuboneka amafilme agiye atandukanye donc biboneka ko ari ikintu caje kuva kera. Yego ca twibaza none iyo inspiration kuko umuntu wese okay nka jewe exemple muri ntuze y'ubumenyesha makuru hariho umuntu uvuga ati jewe nari nkeneye kuba nkujya muntu iyo inspiration wewe wayikura hehe ni donc okay jewe nayikura kwa Jackie cyane nakunze fara Jackie cyane ndibuka nageze no gusara ho ndababwira ati mutangura ibirato by'abashinwa sindavyemera tuyatatwa twirabura urumva muri jene kwaza je nangira ko nzoba mu acteur wa action niko navyumva mu kwera nurumva wa inspire yari Jackie cyane kandi umva nakina action yego so niho naciye ntangura nanje kwigisha kuza ndakina nkawe burya je nangira ko nzoba umukomedi. Okay. Yego burya ntimumbone nk'ini bintu byose bya serious cyane gose ariko mu buzima busanzwe ndi fan nkunda ibintu biri cyane. Okay. Nawe uraba serious kare mafe. Ariko hari umuntu ashaka kuvuga ati umuntu aratinyitse canke mas donc utakuzi ashaka kuza kutinyitse ndavuga ati umuntu kwere kuntu akina misi yose uraze gitagaje burya nk'ini bisi yose nta n'umunsi mu buzima busanzwe usanga ameze kurya ndanashavura ntwenga. Oh, canke nibigera shavura. Oya ndashavura muri je kabisa nkumva ishavu. Ariko mu maso byaranse ko ngaragaza ishavu. Urumva bijya tubanije muri filme gusa. Yeah, hagiye kenshi banambaye ishusho atari gwanje vraiment. Donc Chris wa muri filme atandukanye gose na Chris mu buzima busanzwe. Cyane gose. Je nabo dukorana benshi aba director abandi bakinyi bagenzi banje bakunda kuvuga ati burya Chris nakagogi kiberenga. Ko nkunda gufyira nyene. Okay. Filme ya mbere wayitanguye ryari? Okay, filme ya mbere nayitanguye kera. Filme ya mbere nayitanguye 2015 ariko ntiyasohoka. Ya twarakoze filme ikiherera nyine muri studio. Hama filme ya mbere yo nakoze ikirasohoka. Isasohoka ya isokera kuri YouTube yari yasabasi ijya bitwa ubuzima yari 2022. Yego. No filme ya mbere yagiye kuri YouTube cyantangore kuboneka uko. Donc ya mbere yasohotse yatangiye gusohoka muri 2022 cyatuvuga ati none Chris ubuzima rero bwo kutangura rero filme kuko abantu bose turafise ubuzima nyene bo busanzwe bwati rero hanze abantu baciye babifata gute. Okay icambere jewe ndi mu abantu batitaye kuntu abantu bafata ibintu ya nitaho cya kintu mba nkeneye numva ko shaka gukora kuko kintu kimwe ntabonye abantu ntibanyugwa ubu ndashaka gukora ikintu ukora wenda gushimisha wewe ugasanga uriya ndamubabaje cyangwa nawe ugera ndamushimishije urababaye so rero ico gihe nk'ibitangura icambere no shimira umuryango wanje mama wanje no yabaye wa mbere kunshigikira ko yarakunda kubona ukuntu umwanya muremure nabita muri nani niruko mu repetition mvuye ku ishuri iki ari gihe nagenda nanafunguye kambwira ngo ivyo bintu ntaho bizogushitsa rero igihe abonye ntanguye kubikora yaranshigikiye cyane so rero umuryango wanje nta kibazo wigeze ubigiramwe ahubwo gene society niwe atanga kumbwira ati basi uratakaye niba ugiye mu nzoga ugiye mu rumogi ibintu nk'ivyo urabizi nyene ibintu bavuga ngo umustar aba arimwo ariko ubu baravyakira kuko babonye nabandanije ndurya nyene nta cyahindutse hari ni cyahe kintu cakubabaje gose abantu bigeze kuvuga muri ibi bintu nyene vya film kirakubabaza uravuga ati je kino kintu kirambabaje nuvuga no heba film oya nta na kimwe kubera burya iyo ukunda ikintu nta kintu kimwe cyoza kiguca intege ya yego abantu baravuga cyane gose igihe twaguma durekure save the date harabayemwo amafoto agaragara ndikunda propose nera yego
yari amafoto muri scene ariko nyene urabizi nka twebwe promotion hari ukuntu dukira inzira akazi kacu yaragiye amafoto batangura kwa postinga je nkaje nkiyabona avuga ati karabaye impungu wacu yego ubijya nivyo abantu nyene baravuze satavuga waye abantu nyene ba critique ibintu batazi bavuga ibintu batazi urumva kuko je sinigeze ndabipostinga yaba kuri stati yanje cyangwa izindi social media zanje nta na hamwe nigeze ndabipostinga urumva muga twatwisandi ba promote bayo postinga tugaca twinumira rero bamwe agatanga kritika sinzi ngo umuhungu arihevye biki ngabahungu biki gihe sometimes bagera twega rundi mwe nkavuga ati abantu vraiment baragoye ariko entre tabijya bintu kubera filime none yitwa Save the Date bacamona dusohoye rero cover ya filime yitwa Save the Date avuga ati karabaye none so rero nabijya hageze n'umwanya umuryango urahaguruka kuko umuryango ntavyoroze bamubwira bro ibintu byabaye seriye go murongo utatubwiye ndavuga ati none je nurongo gute mugo mutabizi bambwira ni filime yitwa Save the Date hari abavyemeye hari abatavyemeye ariko kuri jewe narabikunze cyane kuko naciye mbona akazi kacu koshika kure kuko nabonye n'abandi bantu bari kure mu mahanga batangwe kundondera bambwira ngo umuhungu n'ukuri ntitukuzi ariko tukuba so rero mu nyuma baza kubona kari filime benshi barandondenga n'ukurugura umwana mubi gako kutigeze tubya kari filime bambwira no ufise droit yo kuvuga ikintu cyose wiyumvamo hamara nje ndacakira uko nshatse cyo gituma atakinigeze ndakubwira so rero ako kantu nako sibavuga ati ngakaramba baje ngamona kwifuza kweba filime ahubwo gusa kanyeretse neza na neza ko message twe twashatse gutanga ko yashitse kure aho mwari mushaka kwishika okay tukiri kuri iyo filime ya Save the Date yaraheze ego yaraheze hasotse saison 1 na saison 2 okay muri kijya gihe nyene abantu biyumvira karabaye ibintu byinshi nta gihe wiyumvira uvuga ati none gamana yanje ibi bintu sinobiheba oya ahubwo kiya gihe nagize chance nari single niyo chance nagize iyo uri mu rukundo ari akabaye kuko ibintu abantu bari babigize serious kuko nararabana nk'aba promote ibintu ba postinga ibiki bana ama video ntazi yavuye nkona ko rayazura mbona n'abantu nyene basanzwe tu nyene twaganira bibaguye nabi nce ndavuga ati nari mfise umukunzi byakomera gute ashaba waba wahukanye nari kuba nahukanye direct so rero ico kintu je nagikunze kuko burya Imana yakunda ikizira ico gihe vraiment numva menga ntarukundo shaka kujamo rero bica biraba kandi umva nanje byabaye mvuga ati nta muntu nzobabaza biyazo barakazi tu so nivyo okay tuja kuri ku mafirme maze gusora amafirme agera kuranga amafirme urimwo shani ni menshi kuko kuva ico gihe guhera 2020 ntangoye sinigeze magarika gukina kugeza none mwanya kiretse ndaziharuye mugani ni nyinshi gose okay tuca ubunye hariyo filme shasha muko murasohora canke hariho filme shasha yitwa Agaziri kwa Nigahere ni filme jeje nyene nanditse ariko ikikorerwa muri BMT BMT niyo yamfashije kuko je numva naranditse ama BMT kiramfasha so rero filme tuzoyisohora uyu mwaka nyene itariki 5 z'ukwezi kw'icumi kuri Nyabagira conference kuri Gardinor isaha ni 14h ncenda natumira abakunzi bacu n'abakunzi ba Yagateke murahawe ikaze muzoze dushigikire umusore wacu w'ingaragu oya ore irene no basashakara ukare aya ndokane aho ndakubaza nta gihe uragira umukunzi donc akakubwira ati nukuri Chris ibintu horukina mu masene nukuri jewe bira sindabikunda akumva nyene yo nakubuza gukina film kuko nkabona natanga gukunda nabo namaze kwinjira mu aka kazi ntiyoza bimbuza kuko yasanze mu aka kazi majambo make yankunze uko azi ivyo nkora azi ivyo nirwa oya ashaka kubazi ivyo ukora me akaraba yatajya ijya sene kweri inshuti yanje oya nawe ndaronka kweri kuko icyambere twebwe nta sene mbi dukina yego nta kiri kwaza nkunda kwikinira ndi umuntu mubi ati mu bad boy yego kwera nk'ibintu biri romantique byarananiye nikiranye n'ibintu nyene by'ububanyi
rero uvyumva nta muntu azabimbuza. No kubera iki utigera ukina ayo mascene ari romantique? Okay, ndayakina ariko na jeje iyo ndiko ndakina sindyoherwa cyane. Higo kwera ndiko ndakina ibintu romantique umenga ari ukuntu umenga sindiko ndabiviva neza ariko ndiko ndakina ibintu by'ubumesha ndavyumvamo kwera nkunda action. Rero ndiko ndabikina ndavyumvamo mugani za romantique abantu benshi bakunda kumbwira ngo urazishoboye zirakubereye ariko Imana ishimwe ukuri zokubera aba director bose bandondera kwera ariyo shusho bamenyereye ko ndi umuntu mubi urumva n'abantu bamenye gusa muri film babazi ko ngiye kwasa umuriro urumva niyo titre bamaze kuwuma rero ibyo romantique cyo biki barabaze ukumenyera ati unya twaramaze kumenyera ko ari ibintu vyiwe ari ibintu gusa kuri filme shasha tugarukanye ishusho shasha niko navuga kuko burya acting ni ikintu kigenda cyevuriwa buri munsi ibyo bisaba ko umukinya bandanya yiga ubwo rero tugarutse mu shusho shasha iyo batari bamenyereye bahora bampamagara nga izo Chris is a really bad man kone bazigo zina rya bad man rige kuhava bakone mu yindi shusho shasha batari bamenyereye izo pastel reka natobishobora nko pastel kubera ko utobishobora nobishobora gusa nyene wabishobora nini nobishobora gusa jeje nyene agenda guma nitwenga rero action usaga ndiko nitwenga ko sinzi ko nukire nko pastel none abandi barakira gutuka nyene akino bugati jewe naki asha pasta bishop Yego je sene zose ndashobora kuzikina ariko reka nakubwiza ukuri je ndi mu bantu bambere bakunda kugorana muri shooting kugorana kuko numva je nkunda hano gusa nyene haba ari umunezero umwanya wose nguma nasamye nguma nkunda tume dutwenga rero urashobora kumbwira action ko shwana datwe hamanga cyabwira okay sorry text 2 hamanga cyambada gusa ni ndakunda gutwenga tubindimwe aza kwite munezero ishigyo zina umuvyeyi sinzi gituma atari impa bon ngira peut-être yavuga ati uyu muntu ukuntu tumubona azava nyene atureka kumwita munezero ibibazo okay kuva 2020 gushika no munsi haraheze imyaka myinshi cyane sivyo uri muri firme nta gihe uvuga ati jewe narashizeho igihe cyo gukina filme mvuga ati gushika kuva muri 2020 nko gushika muri 2027 ni periode ukina amafilme ikindi gihe nzoba ndi mu bindi bintu okay ibindi bintu novuga ati noba ndimwo byaranyase filme niyo yankoze ubwo rero nzoyikina kugeza mu busaza kugeza ufuwe yego urumva uko mumbona azogiye nzoza ngahafise imvi cyangwa tamushatsi numwe mfise mu mutwe urabyumva mvuga ati vraiment yarakoze n'ubu aracyakora niyo ndoto yanje mfise okay uhorura tuvuga ati jewe n'abana biwanje defuze ko bazokina faire exact ariko umwana burya niwe yihitiramwe umwana we yihitiramwe ariko ndabizi neza hari ibindi bintu abana bagira bakomora ku bavyeyi babo ivyo ndavyizeye so ndanavyifuza kubganje ndavyifuza yego uri kuraraba firme ndundi ahantu ubunye irikiraja kuri wowe ubona uko kera bafata firme ndundi n'ubu unye ariko bikimeze no siko bikimeze ubu firme ndundi igeza ku ntambwe ishimishije ntaho tutaragira aho twifuza ariko aho twaturejo ino musi turaharenze cyane gose kuko ubwa mbere twarakora amafilme ugasanga izo filme ziko ziheranga hanyene aha muri nori wacu ariko ubu filme yarajabutse yarashaka kujabuka no mu Rwanda ugasanga abantu benshi barakuzi abantu benshi baragufana wagenda mu biro ukabona abantu bakwakiriye n'igishika ukavuga kabisa ko mene bashefu barambona ibintu nk'ivyo kabisa urumva majambo make nk'ubwa mbere filme ntiyadutunga ariko naho tubaye kwera filme urumva ni ikintu citeka ni intambwe ubu rero natwe twaciye tuvyiha nk'akazi kuko ubwa mbere twabikora tubikunda tukavuga ati tugende tubikore hama tugaca turondera ubundi buzi gutuma tuba ariko ubu tubikora tubikunda kandi tukabikora nk'akazi akajambo kamwe kuri bamwe batarafata firme ndundi nk'akazi okay mu cyambere novuga ati baracerewe kuko burya filme ndundi ni filme yigisha ni filme irera ni filme iyo ushatse gutanga message igera kure ni filme izimurura batakaye cyangwa ikanatakaza bivanye n'umwanditsi ukuntu aba yanditse rero kuri ivyo ntibanegrije filme ndundi
igeze ku ntambwe iteye ubwoba ku buryo ushobora gutunga umuryango ugatunga n'abagukomokako bose. Ubwo rero mu majambo make, nyamba wiyumvamwe impano, gerageza ukuze iyo mpano yawe, wegera abagukuriye, kuko twebwe turacyakenye abakinyi. Uko niko kuri kuko burya filime n'ubuzima, kandi ubuzima rero nta buzima bw'umuntu umwe, ubuzima bugizwe n'abantu benshi. So rero turacyakeneye aba acteur benshi, turacyakeneye aba director benshi, turacyakeneye aba cameraman benshi. Ubwo rero uyumvamwe impano nayikuze pe. Hari nk'umuntu ashobora kwandika muri commentaire akavuga ati none nk'ubu unye ko jewe ndafise iyo mpano Chris, gusa narabuze aho ngenda gukinira mu mwakira. Harabo twakira gusa. Rero hari umuntu ashobora kubwira ati mfise impano, akaba ari impano yo gukunda gusa filime atari kuyikora. Kuko urumva hari umuntu akunda kuraba filime ariko adashoboye kuyikora, kuko filime umuntu ntabwo bakikina, kandi filime irakogwa, ikintu umuntu yicara agakora. Urumva rero kwaho harabo tubona twebwe twambwira okay sawa, hari gihe tugira ama casting, ugasanga ntabwo ari za casting twafishije, kuri wafishije muri casting cyusanga haje abantu. Mugara umva nk'abajya baza bagenda batwandikira, turaraba tukavuga ati uyu muntu ahantu yohabera, abantu gacugira casting yabajya abantu twahamagaye, ntama tukaca tubabona. Rero ari uhamagara ugaca usanga arandavye ibana gashobora gukina imbere yawe Chris. Urumva no nkumva yaba afise imana atinye jewe burya kamera imeze nk'irozi. Jeze yenda ashobora kuba mfise script, nako nkina kenshi ndashobora kuba mfise script mu mutwe, bakije kamera bakambwira action, kavuga mbega naguhera nkatangwa kuzunga amaso. Urumva kwera gusa kamera, mugabo bakuye kamera aca ndayikubita nka hip hop, cyambwira nufise icyo kibazo. Rero kamera imeze nk'inkonko, hari gihe bayigutunze kuguca amaso aguma hutwa umenga buraba muri kamera. Urumva so rero urinze utinya jewe kamera sinzi ko bishobora. So rero abiyumvamwe impano batubwire, kandi vraiment hari abashasha twakiriye, hari abashasha two turafasha. Gusa uyumvamwe impano kimwe je no mubwira abanze yigirishe repetition wenyene. Kuko repetition umuntu warazigirisha akareka ibintu vy'isoni, arike no gutinya abantu akirekura. So rero murahaye ikaze na je ndi mu kugenda. Karibu cyane. Sinzi ko nabishoboye gusa nogerageza. Sivyo cameraman. Rero so ufise impano wese, ego urashaka kuba ufise impano yo gukunda filme no gukunda kukina, donc ugakora filme nkuko yabitubwiye. So rero urahawe ikaze, imiryango iruguruye. Kandi ikindi naco hari abantu baza muri filme donc bakazego babikunda, kandi kweri bakora ko babishoboye, ariko hageze hagati kwera amajambo y'abantu bagacika intege. Avuga ati none nkawo ugiye nk'umukobwa diza nk'umukobwa ati we ngaho ugiye kuba ikindi kintu, kandi akivuge neza ugiye kuba imaraya, ugiye kuba ikindi kintu, donc ukasanga ariko aracika intege muri ubwo buryo. Hawo mugira iki? Je cyambere Irene nanabivuze, iyo ukunda ikintu vy'ukuri nta kintu na kimwe cyo guca intege, ahubwo ayo majambo nyene je kuntu meze je. Rero je n'umupingaye, je umuntu ariko arambwira ibintu bica intege, nkabaza ico kintu ukunda gishoboye kandi ndagikunda cyane, ndagikorana n'inguvu nyinshi kugira ico kintu ndamwemeze, ndamuka ico kintu ko yibeshe. Ubwo rero jewe iyo umuntu akunda filme, kweri filme barakritika, arimo amajambo mabi cyane, sivyo? Ayo majambo nyene mabi niyo akwiye kuba inkomezi ziwe, ntacika intege. Erega gucika intege bisa nkuko ubuzima buba kunaniye. Ubuzima bw'ino munsi hariho kuronka no kubura. Rero igihe wafashe umwanya wo gucika intege ubu kurasubira inyuma, ahubwo gucika intege icara hasi wiyumvire mbega nkuye gukora iki, hamuka cumenyisha ukora. So rero jewe urinze ucika intege akwera amajambo y'abantu, abantu ntibazoreka kuvuga, abantu bavuga nindi taravuka, abantu n'umumarayika baramuvuga ko nibaza. Urumva so rero mu majambo make urinze ucika intege ari ikintu wakunda, je nca mvuga ko atari impano yawe cyangwa utagikunda. Donc iyo urinze ucika intege ntaba ari impano yawe. Urazigirira hari urashaka kugira amajambo muri commentaire ukavuga ati mana oya umviriza jewe n'ubu mwatuvugana commentaire, reka nakubwiza ukuri, je ndafise ma réseaux sociaux, ariko réseaux sociaux zanje sindazikoresha cyane gose, ahubwo nitakazi kanje gose. Nga commentaire ndazisoma, kandi commentaire mbi zamaho. None buri umuntu nyabake abantu bose bo gukunda, urinde uri umumarayika, uri imana. Ni imana ntibayikunda. Ni imana, hari abayipinga. Urumva hari abayipinga. Rero we kiretse uri umuntu uraho ufise amadefo yawe arenga 100, nkamangana bagukritike gute?
rero wewe ubu ukwiye kuba uzi neza na neza je bazonkritika none nzokora ibyiza hari abazobipinga ahubwo wewe kurikira inzira yawe nico ushaka. Okay, ni yahe firme wakinyemwo uravuga ati jewe Chris nukuri ndakinye muri firme kandi ndazi ko izotanga resultat nziza gose kuko ndayibona canke nkukuntu nayikinyemo. Agatsiriko ni gahere iyi nshasha nzosohora R5. Okay. Yego. Kweriki ari ubuze kandi tararasohoka. Okay, twebwe bakinyi filme tuyiha amanota tweje kuyishutinga. Okay. Tweje kuyishutinga twabona ukuntu abakinyi bayikinye ko twavyitwayemwo ukuntu cameraman yadufashije ukuntu director yadufashije cyatuyiha amanota. Agatsiriko ni gahere bene data. Ni filme igiye gutwika. Je vraiment sinze kwemera imbere ya kamera ariko ni filme igira kabiri nje kubivuga. Ubwa mbere navuze kuri filme naho yitwa Imva ya Mwihora. Abantu bose bambwiye Chris ntiwigeze ubesha. Rero iyi yoyo igifunika. Jameni nimuzocikwe so tugushimire cyane. Murakoze cyane rwose. Nizere ko n'ikindi gihe nitwakwikora ko uzoza. Yego nanje nzobikorako. Yego kubera none munyikoze kujye kuno bikorako kuko urumva nka R5 turakeneye turakeneye media uzositwikorako karibu ndabaha karibu muzoze nzobikorako. Murakaze cyane merci beaucoup nizere ko mwese mwaryowe no mutumire wacu kandi nizere ko iyo firme shasha muzoyikurikirana muri benshi bashoboka so ciao.